Pawulo rero byaramubabaje kubona yuko ishengero ryari rifise intango nziza ariko bigiye kugira iherezo ribi. Ingene iri shengero ryabayeho rifise intango nziza ariko noneho rikaba rigiye gusozera nabi. Pawulo agira umutwaro rero ku bwa rino shengero, aca araryandikira akoresheje imvugo abantu babona ko umengo niyo gutukana, ariko usomye amakomantere biblike yandi yerekana ko imvugo yakoresheje yavuga ngo yemwe bagalatiya b'ibijuju. Mu yandi majambo nkaho yababwira ngo ibyo bintu mwabigenjeje guti? Erega iyo ngingo mwafashe yo guheba ibyo mwatanguriyemo byarimwo ubugingo, byarimwo mpwemu yera, byarimwo ibitangaza n'ibimenyetso by'Imana, byarimwo iyerekwa n'ihishurirwa mwiyeretswe na Yesu Kristo wabambwe, yapfuye ku bwanyu agapfa hanyuma akazuka. Iyo ngingo mwafashe yo kubireka ibyo mugafata ingingo yo gukurikirana izindi nyigisho, yemwe bagalatiya mwe, iyo ngingo nta wundi muntu yoyifata afise ubwenge. Gufata ingingo nk'iyo mwafashe yo kureka ibyo mwarimwo birimwo ubugingo, birimwo Imana, birimwo mpwemu yera, birimwo ihishurirwa n'iyerekwa rya Yesu Kristo ubwiwe, kandi birimwo ibitangaza n'ibimenyetso Imana yonyene ubwayo ikorera muri mwebwe, hanyuma mugafata ingingo yo kubivamwo. Ivyo bintu nta muntu afise ubwenge yobikora. Ibyo bintu bikorwa n'umuntu w'imburabwenge. Mbega ni iki catumye mucanganikirwa? Erega ivyo bintu nta muntu ubwenge buri ku gihe yobikora. Ibintu mwakoze, iyo nyifato yanyu, yemwe bagalatiya mwebwe bari baratanguye neza, ni inyifato y'abantu bagwaye mu mutwe, ni inyifato y'abantu novuga ngo babasazi, ni inyifato y'abantu badafise ubwenge. Nta muntu afise ubwenge yova mu bintu bizima ngo asubire inyuma agende mu bintu bitagiramwo ubugingo, ibintu vyananiye n'abandi bose, kandi asanzwe azi neza yuko akananiye umwe n'uwundi gashobora kumunanira. Ibyo bikorwa vy'ivyagezwe si byo bitsindanishiriza abantu, ariko igitsindanishiriza abantu muri rino sezerano rishasha ni ukwizera Yesu Kristo yabambwe, yapfuye akazuka. Ukizezwa nuko wumvise ubutumwa bwiza bw'ubwami. Imana yacu nidutabare. Yemwe bagalatiya mwe, naho mwari mubonekana muciye ubwenge, ariko ingeso mwagize, inyifato mwifashe, ingingo mwafashe ni iy'abantu b'imburabwenge. Kubw'ingingo mwafashe, naho nabubaha, naho nabemera, naho mwari abana banje, ariko kubw'ingingo mwafashe, yemwe mw'abantu b'igalatiya mwe, bituma mubonekana muri bijuju. Nta bwenge burimwo, ayo mahitamwo nta bwenge burimwo, iyo ngingo nta bwenge na bukeya burimwo. Yemwe mw'abagalatiya b'ibijuju, ninde yabarozi? Ninde yabahenzi? Izo nyigisho mwazigishijwe nande? Uyu muntu yabigishije ubutumwa bwo kureka iyi nzira ija mw'ijuru. Uyu muntu yabigishije akababwira ko ibyo mwakurikiye atari byo. Uyu muntu yabigishije akababwira ko iyi Bibiliya musoma atari iy'ukuri, ari ibifondafondano.
uyu muntu abigisha akababwira yuko iyi Mana mwakurikiye ari iy'abazungu atari iy'iwanyu, uyu muntu yabigishije akababwira ngo ijambo rivuga ngo niwinywere nta ngorane, byose urabyemererwa, wewe nta kibazo, ibyo ntibikuraba. uyu muntu yabigishije izo nyigisho ninde? ko yabigishije inyigisho zizimiza. Mbega si mwebwe mwari mwarabonye bya bitangaza n'ibimenyetso? si mwebwe mwiyeretswe na Yesu Kristo wapfuye akazuka? si mwebwe mwahawe mpwemu yera? mbega si mwebwe mwakorewe bya bitangaza n'ibimenyetso by'utwumiza? mbega si mwebwe mwasenze cagiye murushe, muremerewe, muboshwe, hanyuma mukabohoka? mbega bigenze gute ngo haboneke ubundi butumwa buvuguruza ubutumwa bwatumye mubohoka, ubutumwa bwatumye muva mu vyaha, ubutumwa bwatumye muheba ivyaha, ubutumwa bwatumye muheba kuboregwa, ubutumwa bwatumye muheba ubushakanyi n'ubusambanyi, ubutumwa bwatumye mwari mwarabaye akaheze ariko ubu mukaba mwari musigaye muri abantu bazima, ubutumwa bwatumye ingeso zo kunywa ibiyayuramutwe mwagenderamo kera mutarabwumva ariko mumaze kubwumva ibyo bintu mukabiheba bigakunda. vyagenze gute kugira ngo haboneke ubundi butumwa bukubwira yuko atangorane naho wosubira ukinywera urumogi, ukinywera itabi, ukinywera ibiboreza, naho wosubira mu biyayuramutwe? vyagenze gute ngo haboneke ubutumwa bukwemerera kubisubiramwo hanyuma nawe ubwumvire? yemwe mwabagaca b'ibijuju, ninde yabarozi? uyu muntu ninde yabarozi? ni ubuhe butumwa bwatumye muhindukira